ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristo, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristo, nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, ni ku kigabane cya 15 kuva ku karongo ka 22 kugeza ku ka 35. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunganira avuga ngo ingingo z'inama nkuru y'i Yerusalemu nikete abatumwa bandikiye Abanyatiyokiya. Abatumwa abakurambere hamwe na ekleziya yose baja ingingo ngo batore bamwe muri bo babarungike muri Antiyokiya, bajane na Paulo na Baranaba. Abatowe ni Yuda ariwe Barasaba na Silasi, abantu b'icubahiro muri bene wacu. Babarungikana ikete rivuga riti, twebwe abatumwa n'abakurambere aribo bene wanyu, turatasha bene wacu b'abanyamahanga bari muri Antiyokiya, mu Busiriya no mu Busilisiya. Twarumvise ko hari bamwe baje bava muri twebwe, baza kubatera ubwoba mu majambo babavyimbya umutima, kandi tutari twabatumye. Twaragiye inama imwe, turatora abantu tubarungikira bazananye nabo bakunzi bacu Paulo na Baranaba. Abo bantu bahevye ubuzima bwabo bakigura umukama wacu Yezu Kristo. None rero tubarungikiye Yuda na Silasi ngo babashikirize ibyo tubandikiye. Mutima mweranda na twebwe nyene ntitwashatse kubaremeka ibyo mutoshobora, kiretse ibintu by'intashinguka. Nimwirinde inyama zashikaniwe ibigirwamana, mwirinde amaraso n'inyama z'intumbi, mwirinde ubuhumbu. Nimwirinde ibyo, muzoba mugize neza, nimukomere. Bamaze gusezerana, abatowe bamanuka Antiyokiya, barakoranya ishengero, babashikiriza rya kete. Bararisoma, rigira ko rirabanezereza kandi rirabaremesha. Yuda na Silasi bari basanzwe ari abahanuzi, bararindisha bene wabo. Hashize iminsi bene wabo barabikebanura, babipfuriza gushika amahoro, baca babasubiza ku bari babarungitse. Paulo na Baranaba bo basigara Antiyokiya hamwe n'abandi batari bake, bigisha kandi bamenyesha inkuru nziza y'ijambo y'umukama. Bene wacu muri Kristo Yezu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana, ubu noneho tugiye kumva ibyo ya nama y'i Yerusalemu yari yamaze gufata umwanzuro, n'ingene bandikiye ikete barungikira bene wabo. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunganira avuga ngo ingingo z'inama nkuru y'i Yerusalemu nikete abatumwa bandikiye Abanyatiyokiya. Ibiri kabiri haravuga ngo abatumwa abakurambere hamwe na ekleziya yose baja ingingo ngo batore bamwe muri bo babarungike muri Antiyokiya, bajane na Paulo na Baranaba. Ni ukuvuga abatumwa abakurambere b'urushengero n'abo muri ekleziya yose baja inama, baratora abantu bagomba kurungika Antiyokiya.
baratubwira yuko batoye Pawulo na Baranaba, ariko baratubwira n'abandi. Reka tubandanye. Abatowe ni Yuda ariwe Barasaba, none baratubwira ko hatowe Yuda ariwe yitwa Barasaba, na Silasi n'uwitwa Silasi, abantu b'icubahiro muri bene wacu. Ngo rero abo bantu batowe ngo bari abanyacyubahiro muri bo. Ibiri kabiri haravuga ngo babarungikana ikete, rivuga riti babarungikana ikete, twumva ibyari byanditswemo. Twebwe abatumwa n'abakurambere ari bo bene wanyu, turatasha bene wacu b'abanyamahanga bari muri Antiokiya, mu Busiriya no mu Busirisiya. Aleluya, amen. Urumva rero barababwiye ati mwebwe bene wacu b'abanyamahanga, bene wacu b'abanyamahanga. Baratubwira abo muri Antiokiya, mu Busiriya, mu Busirisiya no mu Busirisiya. Ni nk'abo navuga ati bene wacu b'Abanyarwanda n'Abarundi n'Abakongomani n'Abatanzaniya, ibintu nk'ibyo. Turacyumva ibyo babandikiye. Ibiri kane, twarumvise ko hari bamwe baje bava muri twebwe baza kubatera ubwoba mu majambo, bababyimbye umutima kandi tutari twabatumye. Ahantu harakomeye. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Bana b'Imana, murumva ko bamwe mu bari bitwa ko bemera Imana, bakorera Imana, nibo babavuyemo bagenda gutera ubwoba abo bantu bo mu Busirisiya, bo muri Antiokiya n'ahandi n'ahandi. Bagenda kubatera ubwoba, bagenda kubabwira amajambo b'ibyo bokora kandi batari babibatumye. Nicyo gituma rero ahantu hakomeye cyane. Muri iki gihe hari abantu biyadukiza bakagenda kubwira abandi ngo Imana yambwiye nugurura ishengero, ntanguze ishengero, cyane Imana yambwiye ko bijya bintu bo muri Gatolika basenga sibyo, agahagarara neza ko Imana bimubwiye. Cyane ngo Imana yambwiye ko Abayisilamu byo bariko baragira atari byo. Aho rero ni kugaba muri iki gihe. Ukunyana aba bantu bikuye muri ekleziya bakagenda kuvuga amajambo y'amanyanga, baza kubesha kugira bata umurongo w'ukuntu bari bemeye Imana, babacishe mu yindi nzira atari y'agakiza cyangwa atari yo kwemera Imana. Nibyo rero byinshi muri iki gihe abantu, kandi mu birare neza abantu bose bagenda batanguza amadini, bagenda bafatiye kuri ya madini ya mbere yatangura kuva mbere. Ego baritwaza cyane, mu mbabarire ariko ngira ndabivuga uko. Mu by'ukuri muze muraba abantu benshi batanguza amadini. Nta uzovuga idini rya Ekleziya Gatolika neza, nta n'uzovuga idini ry'Abayisilamu neza, kuko ayo madini uko ari abiri niyo madini ya mbere yatanguye ngaha mw'isi, yatanguye Yezu amaze kugenda. Kuko Ekleziya Gatolika barasigura neza ingene yatanguye muri iki gitabo cy'abatumwa. Hariho abo twari twatanguranye kuri iki gitabo cy'abatumwa, twarabibonye neza aho byanditse. Rero nyuma haje ukurikiranye ibyo Abayisilamu nabyo, urumva neza uko nyimba Muhamedi yatumwe, umumarayika yabonekeye Muhamedi, ibyo Abasilamu cyangwa ingene byagomba kugenda. Rero ugaca usanga umuntu yajyanye yifitiye ibibazo byiwe, bukeye mu gitondo agaca atangwa gukushanya abantu ngo Imana yangendeye irambwira n'idini ryanje ngomba kuryituka. Mumbabarire banyamadini, ariko abantu bato batamenyereye ibintu by'amadini cyane bumva ko bari mu murongo w'inzira iriko iraja mu ijuru, mwitondera amadini ariko araduka muri iki gihe. Muyitondere kuko menshi ntabwo ariko arajana abantu ku Mana.
ntabwo ariko arajyana abantu ku Mana mu by'ukuri oya yego reka twibandanirize rumva rero ko n'aba bo muri bo bagiye kubesha bababesha ngo batagenyerewe ntibagomba kuba abana b'Imana. Turabandanya 2:5 haravuga ngo twaragiye inama imwe turatora abantu tubarungikira bazananye nabo bakunzi bacu Pawulo na Baranaba ngo baratoye abantu bo muri bo abakunzi babo bazananye na Pawulo na Baranaba bo nabo ni baba twabonye Barasaba na Silasi bajanye na Pawulo na Baranaba babahana na jaketi iyi ni ndamutsoga bariko iri ni kete bariko barasoma 2:6 abo bantu bahebye ubuzima bwabo bakigura umukama wacu Yesu Kristo. Haleluya amen. Ngo abo bantu rero Barasaba na Silasi ngo barahebye n'ubuzima bwabo ngo bigura umukama wacu haleluya Yesu Kristo baramwigura. 2:7 aravuga ngo none rero tubarungikiye Yuda na Silasi ngo babashikirize ibyo tubandikiye. Ni nkaho nabivuze ko barungitse Silasi na Yuda. Yuda ni wa wundi Barasaba hamwe na Pawulo bariko babarungitse bagende kubasigurira ibijanye n'igenyerwa. 2:8 mutima mweranda na twebwe nyene mutima w'Imana nabo bakuru ba Ecclesia n'abatumwa nitwashatse kubaremeka ibyo mutoshobora kiretse ibintu by'intashinguka. Mutima mweranda nabo nyene ba Petero na ba Yohani nabo n'abakuru ba Ecclesia cyangwa abashinga ntaye ngo nitwashatse kubaremeka ibyo mutoshobora. Urumva na mutima mweranda Imana ntiyashatse kuturemeka ibyo tutoshobora. Mugihe rero nkirino ngaha mugihe rero abanyamadini usanga bariko bararemeka intama zabo canke abanyeshure ibyo nabo batoshobora. Turabandanya nimwirinde 2:9 aravuga ngo nimwirinde inyama zashikaniwe ibigirwamana kuko babandikiye n'ibyo bariko barabasigurira mwirinde inyama zashikaniwe ibigirwamana. Ngo birinde inyama zashikaniwe ibigirwamana abana b'Imana. Kera ariko kera inyuma y'imyaka nka 30 na urumva nyimba bufise imyaka 47 fise imyaka 10 nahora ngenda mu bijiji canke mu mihana cyane iyo naba naragiye kwa banyogokuru nkagenda nkaza nabona mu mihana canke iyo naba nagiye no mu banyeshure bagenzi banje gutembera kuko naje nari navukiye ahantu hameze nk'umuji hari ku muji. Rero ugasanga ahantu barubatse utuzu kwanza no hirya yo muhiri wacu hari ahantu hari umupfumu. Rero ugasanga hariho baratondetse nk'utuzu utuntu tw'utuzu turenga 5 canke 6 canke ahandi ukasanga 2-3 ugasanga bya biti bimeze neza bashinze kubinyama batungiriye kunyama ugasanga n'agakunga barateretse aho. Ubwo rero ibi rero nibyo aba bakurambere n'aba batumwa bari Yerusalemu
bariko barandikira abo bantu bo mu Busilisiya no mu Buyuda no muri Antiokiya babibandikira yuko bagomba kwirurinda kurya izo nyama zatambiwe ibigirwamana. Mbwira none ubu mu Burundi burya kweri hari ababa bakibigira, nibaza n'ababa babigira boba babifitiye inzu babigiriramo bakayugara, kuko ubu zijya nyama bashira ku biti na burya buyoga bashira muri bijya bikunga abantu bobyiba bakabinywa kandi bogenda, kuko bijya no guterekera n'ibipfuye nabi ntacyo bimaze kuko nta none ko baba bavuga ngo ngo babigaburira abantu babo nyimba baba barapfuye ko byahasambukira baraza kubijya, baje kubijya umuntu yoca sa ahandi ho zinzi igitabo twigeze kwiga cyo wahora besha ngo yacumbye ubugari ngo umugore aze gucumba ubugari bw'Imana ngo yongera acumbe n'ubw'umugabo acamo amarobo 3, irobo rimwe ribi ry'umugore n'abana baje mu gihe umugabo atarataha, cyane se acamo amarobo 2, irobo ry'umugabo ariko kenshi yabara amarobo 3, igihe umugore n'abana, hanyuma umugabo akavuga ati akarobo k'iwaje uze kunshigariza ushire mu nkoka, ariko irobo ry'Imana uze kurigira rinini urishira ahandi mu gwinjiriro, Imana niyo yazize guhita itora. Rero wa mugabo kakarobo kiwe yaza kukajya yamaze kujya bumwe bw'Imana, urumva kombo kagatora ryarobe ry'Imana akirira, hanyuma ariko araheka yaje kujya agacaza kwinjira nk'utashe, madamu hari mbega wambike yego rabari ya mutware wanje, umugabo agacaza gutora kakarobe kiwe akakajya arenza kuri ryarobe rinini ry'Imana. Imana yo mwijuru dutabare cyane, ariko muri story byarangiye uwo mugore nawe yamenye ubwenge, bamubwiye ati arakubesha urashusha inosho. Rero buriya rero izo nyama z'ibigirwamana batambira ibigirwamana ubu nibaza ko bagiye barabigira benshi, abisonzeye mu Burundi ubu ni benshi bobyirira kumbure. Ariko Bibiliya rero itubwira ngo zishikaniwe ibigirwamana, murumva ko Imana cyangwa ijambo ry'Imana cyane abatumwa baratubuza kurya izo nyama. Hakongera bakavuga ngo mwirinde amaraso n'inyama z'intumbi, ngo mwirinde amaraso. Buriya rero ubuseri nanjye nahora nkunda ubuseri bwaba buryoshe, rero murumva ko bujya kurya ubuseri sinzosubira, haraheze n'igihe ntaburya sinzonasubira. Murumva rero ubuseri abajya ubuseri ku ijambo ry'Imana rirabibuza, kandi koko uravye amaraso n'ubugingo. Mwirinde amaraso n'inyama z'intumbi, ngo birinde n'inyama z'intumbi. Iki ni hano gitotebako nejo nari nagisiguye, ubwo si byiza kurya inyama utazi ikintu utazi kishi iyo nka, utazi kishi iyo mpene, utazi icyo gikoko ubonye mu ishamba kishwe n'iki. Murumva ko nibyo bababujije. Mwirinde ubuhumbu, ngo birinde n'ubuhumbu bana b'Imana, birinde ubuhumbu. Biri muntu ze muri rusangi ni ubusambanyi, birinde ubusambanyi, birinde guca inyuma abagabo babo canke birinde guca inyuma abagore babo, birinde ubuhumbu. Nimwirinde ibyo muzoba mugize neza, ngo nimwirinde ibyo muzoba mugize neza. Nshuti yanje na jewe nyene twirabe kw'ibyo bintu turiko turabyirinda, nyimba tutanabyirinze twige kubyirinda. Novuga ati ubusera abantu benshi barabukunda, turabe rero ntituze duzoze turajya ubwo buseri kandi Bibiliya ibutubuza. Hanyuma twirinde kandi izo nyama z'ibigirwamana, uririnda kuja mu mihana, ubanza urabe neza izo nyama ugiye kurya mbega zatambiwe ibigirwamana. Aca nibuka ukuntu kera naho ranja mbona mu mihana hafi yaho twaba abantu ingene babandwa
bajya n'inyamukuntu. Aho akandi kajambo karyoshe karavuga ngo nimukomere, baranabakomeza ati mukomere kuri ayo majambo tubabwiye. Haleluya, amen. 30 bavuga ngo bamaze gusezerana abatowe bamanuka Antiokia. Ngo bamaze gusezerana abari batowe bamanuka Antiokia, barakoranya ishengero babashikiriza rya kete. Ngo barakoranya ishengero babashikiriza rya kete bamwe bari batowe. 31 barisoma rigira, bararisoma rigira ko rirabanezereza kandi rirabaremesha. Bararisomye bamwe ba Silasi, ba Yuda, ba Paulo, baragiye barakoranya babantu bararibasomera kandi ngo rirabanezereza. Abo bantu ryarabanezereje cyane iryo kete. Urumva ko bya bindi byo gukebwa cyangwa gusiramurwa ntabwo byabaye biki, byagiye mu iryo kete. 32 Yuda na Silasi bari basanzwe ari abahanuzi, bararindisha bene wabo. Ngo Yuda na Silasi bari basanzwe ari abahanuzi, bari basanzwe ari abakozi b'Imana, barabaremesha, barabahanura, barabakomeza. 33 nibameze nk'ababandi uco usanga ngurumva rero ngiri kete ngo ryanditswe rivuye hanaha ngo tugomba kubahiriza canke ngo nimukusanya amahera yo gukora ibi nibi hazokoreka ibitangaro kusanya amahera. Nca nibuka vyama bibaga muri Australia ngo hariho umukozi w'Imana ngo umupasiteri akomeye azova muri Kenya ngo tuzogenda ngo arasengera n'abagwaye bagakira. Imana yo mwijuru yo nibutse bene ivyo bintu, Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro yo yamaye kutakigira umutima wo kwiruka inyuma y'ibyo wumvise byose. Ukasanya amahera bagakubita ku mufuko baza kuyigurira amamodoka ibiki nibiki, ngo nawe ngo wagiye guhereza Imana canke ngo Imana yakubonye byaheye. 33 hashize iminsi bene wabo barabikebanura babipfuriza gushika amahoro. Haheze iminsi barabikebanuye Yuda na Silasi, hanyuma bo bari bagendeye barabikebanura barabipfuriza amahoro, barabahezagira babipfuriza gusubira inyuma kumbura amahoro. Baca basubira ku bari babarungitse. Mbega nyene Yuda na Silasi basubira Yerusalemu, basubira ku bari babarungitse bagenda amahoro. 35 Paulo na Baranaba bo basigara Antiokia hamwe n'abandi batari bake. Paulo na Baranaba bo basigaye Antiokia ngo n'abandi batari bake ubwo bahasigaye babandanya gukora ubutumwa bwiza, bigisha kandi bamenyesha inkuru nziza y'ijambo ry'Umukama. Haleluya, amen. Niko kuri nabivuze ngo basigayeyo bigisha bavuga inkuru nziza bamenyesha hose ijambo ry'Imana canke ijambo ry'Umukama Yezu. Bana b'Imana rero jewe ibi bintu iri jambo ry'Imana tumaze iminsi turiko turazirikana nirinyigisha ko tudakwiye kwankana kubera amadini canke kubera ko abakatolika banywa inzoga namwe abandi batanyoye, nkuko mbona ngaha muri Australia abantu badasangiye amadini umwe agize pati abandi batojayo ngo hajya banywa inzoga sinojayo canke ngo ningo batazana n'agacupa. Ariko bana b'Imana uriya rero ari byo ndaba nkavuga newe nyuma turiko turaja mu ijuru sinzi ubwo urazi kutaja mu birori by'umukatolika ngo kubera yateguyemo inzoga. Urazi kudatumira umukatolika ngo nuko ngo anywe inzoga. Nakarorero ndiko nditangako canke ndiko ndatanga, ariko ndiko nakubwira ko reka kwitwaza kwankana n'ubundi wange kumutumira
kuko mudasangiye idini, wange kumutumira kuko canke wange kuja mu birori vyiwe kuko utaza gusanga y'inzoga. Mbega umupenikoti agutumiye ukabona ati sinza gusanga y'inzoga, wigumije ukagenda muri icyo kirori cy'umunsi umwe ukemera ukamwa iyo ji canke iyo fanta canke amazi, nibyo guha amahoro gusumba aho umwishiramo ngo ntanywa inzoga canke ngo ibirori vyiwe sinobijamo kuko atanzoga birimo. Mukama Imana abayezagire cane, twikebuke duhinduke umugeni wa Yezu Kristo dini yeza azoraba uwo ari we wese amwubaha. Mwarahezagiwe n'Imana. Kw'izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.